iri tegeko ryabwirizwa rya gatandatu ko kizira gusambana. Mbere Yezu wabishikana kure aravuga ati mbere n'uburavye umugore w'abandi amwifuza aba yamaze gusambana nawe. Aha cane cane Yezu yashaka kurandura ikibi cose agihereye mu mizi. Imana itwingingira ikigongwe cayo mugabo dushobora kuronka twemeye guhinduka. Ese twogitegera ikigongwe c'Imana tugategera ko inzira y'ukucakira ari guhindura ubuzima bwacu, amabuye yose y'ikibi tugaterera hasi kugira ngo mu rugendo rwacu tuba abantu b'amahoro, tuzoheze tubone kwambika urugori rw'intungane, dushikira igihagararo kizima. Imana yari yaturemye turi beranda, igicumuro nico cadusibanganije, none dusubire dushikira igihagararo cacu cyo kuba beranda kuko nico Imana idushakira, hanyuma tuzotorana ubuzima butazokwigera buhera. Amen. Abigisha abanditsi n'abafarisayo rero bamuzanira umugore yafashwe asambana, bamaze kumuhagarika hagati mu ishengero babwira Yezu bati mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana, mu mabwirizwa naho Musa yadutegetse kwicisha amabuye bene aba bagore, kubwawe bite? Ivyo babivuga ngo bamugeze babone ingene bomurega. Yezu nawe arunama yandikisha urutoki hasi. Bashishikaye kumubaza arunamuka babwira ati muri mwebwe udafise igicumuro namubanze ibuye. Araheza yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo bavyumve bariyonjorora umwe bahera ku basaza gushika sigare yari wenyene na wa mugore yari hagati. Yezu rero arunamuka amubwira ati wa mugore, abakurega barihe? Nta wakuremetse intahe? Nawe ati ntawe Mukama. Yezu nawe ati na jewe sindayikuremeka, genda ntubugicumura. Ndoshemeza inkuru nziza ya Kristu. Muri mwebwe udafise igicumuro namubanze ibuye. Bakristo bene wacu umuryango w'Imana, nk'uko nabibabwiye mu ntango y'inkuka y'imisa, iri jambo ry'Imana dushikirijwe ririko riraturangira umutima w'Imana. Imana yamye ibangukiye kubohora abantu, yamye ibangukiye kubakiza. Imana ntishaka gapfa kandi ntishaka umuntu n'umwe yorenganywa. Yama rero twese dusaba kwisuzuma, idusaba kwinjira mu mutima wacu ngo tuvavanure n'ikibi cose, ngo duhinduke hanyuma tubone kwakira urukiza rwayo. Duhereye rero muri ubu buhanuzi bwa Isaya, Imana yamutumye ku gihugu cayo mu gihe cari kimaze imyaka myinshi i Babironi mu buja, iyo bari baratwawe ko imbohe. Iki gihe yamutuma rero yagira ngo ibabohore, ibohora abanyisirayeli bagarukane mu gihugu c'iwabo. Ico gihe mbere aba banyisirayeli
bo ntibabona niyurukiza ruzozanana. Niho rero Izaya yatangura kubibutsa kahise ingene Imana yabaciriye inzira mu kiyaga, ikabacira inzira hagati y'ibisebuzi, ikabakiza ingabo za Farawoni. None rero kumwe Imana yabohora basekuru ubuja bwo mu Misiri, ubu naho ico gihe yagira ngo ibakize ibakure mu buja i Babiloni. Niho rero mwumvise Izaya ababwira ati ibyo bibahagaritse umutima burya byaraheze, bisa n'uko ari ibyo muri kahise. Ashaka kubabwira ati ubu buja murimwo nimubwibagire kuko murafise Imana, mwibagire kuba inyambukira mu mahanga, mwibagire amagorwa ajanye n'ubuja. Ati mbere ngiye kuzana ibintu bishasha. Ibyo bishasha yababwira yaragiye kuzana nuko yaragiye kubasubiza ukwigenga, nuko yarasubiye kubasubiza iwabo, nuko yagira basubize iteka, baronke igihugu, baronke umwami, baronke ingoro bambarizamwo Imana, kuko ivyo nivyo bitatu bari barabuze kandi byari shingiro y'iteka ryabo. Niho rero uyu umwami mukuru wa Perse yahava yari n'umupagani mbere yitwa Sirisi, aca aratera umwami w'i Babiloni aramutsinda. Aba rero ari washinga itegeko kwinyambukira zose muri Yuda zitaha bose bagasubira i Yerusalemu, mbere bakabasubiza n'ibikoresho byose bari banyaze, bimwe byari byatwawe na wa mwami yitwa Nabukodonozori igihe yatera agasambura Yerusalemu, kugira rero bagende iwabo. Imana rero murabona ko yaciye kuri uyu mwami w'umunyamahanga kandi w'umupagani, iraheza irabohora Isirayeli kugira ngo ntihagire ubwishime bw'abanyisirayeli busubira kuduga, ntihagire uwiyitirira ico gikorwa c'Imana, kandi abantu baze bame bamenya ko inzira z'Imana zirengeye ubwenge bw'abantu. Naha rero twumvise Izaya yabagira tubwira terega ngiye guca inzira nshasha mu gahinga, ati mu karere nzohakwiragiza amayira, nzotobora iriba mu bugaragwa, inzuzi zizotemba mu karere, kugira ngo mara inyota igihugu nitoreye, hanyuma kibone gushemeza Imana. Iyo Isirayeli rero icari catumye ishika ngaho nico twoza turaraba, kugira ngo natwe ntidufate iyo nzira mbi. Icari catumye Isirayeli ishika muri ubwo buja yamazemwo imyaka 70, nuko Isirayeli yacumuye, nuko Isirayeli yikuye ku Mana, nuko Isirayeli yibagiye insezerano bagiraniye n'Imana, aho Imana yabashikiriza igihugu ca Kanahani, igihugu c'isezerano. Yari yababwiye ko nibubaha bakubahiriza amabwirizwa yayo, bakagumya ya nsezerano bari bagiraniye ku musozi wa Sinayi, kwizobabera inkinzo. Mugabo nibahirahira rero bakayavako bakayaheba, bazobona amagorwa. Abantu rero bamana ku gatimatare ko kwikura ku mukama, bamana gatimatare ko kugarariza, nivyo rero byabashikanye ngaho, baraheza bacika baja. Aha rero twohakura kuri aka kahise k'Isirayeli, twobona amagara make y'abantu. Abantu iyo bikuye ku Mana baca bagorwa. Ubwoko bw'abantu bwama buganjwe n'igicumuro. Abantu iyo babaye abaja b'igicumuro baba biyugururiye rero amagorwa atandukanye, baba biyugururiye ubuzima bugoye, baba bakeneye ubahorohora, bakeneye ubakiza. Imana rero yoyo idashaka ko umuntu aba imbohe. Imana yama ishaka ko abantu bigenga. Imana yama ishaka abantu bahiriwe, bafise amahoro, bataremerewe n'amananiza namwe. Niyo rero yagira turungikira abahanuzi kugira ngo batugarure, hanyuma mu nyuma ya byose yarongetse umwana wayo Yezu Kristo.
aza kutubohoza ikigongwe ciwe, aza ndetse kutwitangira turi abanyabicumuro kugira ngo dukizwe n'urukundo rw'Imana. None rero uwo mutima w'Imana niwo tubonye muri iyi nkuru nziza, niwo tubonye muri iyi nkuru nziza ingene bawutwereka. Yezu bamutegereye avuye gusenga ku musozi wa Olivete, hanyuma rero agarutse mu gisengero kandi yaraje kwigisha ishengero, kuko aho Yezu abonye abantu hose yaca bigisha, kuko yarazi ko inyota ya mbere bafise ari ukumenya Imana, yarazi ko kibagoye ari uko batazi Imana. Kuko kutamenya Imana mbere guca kwiyerekanira no mu bantu. Ico gihe bari bakomeye ababanditsi n'abafarizayo, nibo bari abakuru, mugabo umutima wabo wari wuzuye mwijima. Bamuzaniye rero uyu mugore yafashwe asambana, mbere baranamutera n'ikibazo bati, mwigisha uyu mugore yafashwe asambana, none Musa yadutegereje kwicisha amabuye bene aba bagore, none ku bwawe bite? Aha ntaranaja kure, mutegere ku itegeko rya Musa ritabivuga uko. Itegeko rya Musa ryaraba abagabo n'abagore, ntiryaraba umugore gusa, mugabo ryabaraba bose. Mugabo ngaha bazanye umugore, hanyuma bamushira kuri iryo tegeko wenyene. Abanditsi rero n'abafarizayo bari abantu ngaha muri iyi nkuru nziza tubona, bariko bakoresha ubwenge bagakoresha amayeri, kubera bari bazi ko Yezu yigishije avyigisha ashimitse ukudatandukana kw'abubakanye. Araheza kandi arihaniza abubakanye kutagira uwuhemukira uwundi. Yezu yigisha itegeko ryamyeho kuva na kera, iri tegeko ryabwirizwa rya 6 ko kizira gusambana. Mbere Yezu wabishikana kure aravuga ati, mbere n'uburavye umugore w'abandi amwifuza aba yamaze gusambana nawe. Aha cane cane Yezu yashaka kurandura ikibi cose agihereye mu mizi, arandura ikibi agihereye mu migambi, arandura ikibi agihereye mu vyiyumviro, arandura ikibi agihereye mu vyifuzo. Aba banditsi rero n'abafarizayo baje kumutega umutego, bari bamaze no kubona yuko akunda abacumuzi, akabakira, akicarana nabo, akemera gusangira nabo, agaheza mbere akabagirira ikigongwe, akavuga yuko abagwayi ari bo bakeneye umuganga. Bari bamaze kubona yuko Yezu atagiriza abacumuzi naho yanka igicumuro. None rero baje batereka ubuho tumufatire ahabona ko uwo yafashwe ku mugaragaro, reka turabe ko aronka ingene yikura muri ivyo bintu bibiri. Yikura muri ivyo bintu bibiri. Yezu aza kubigenza gute? Aya mayeri urugwenge imbere ya Yezu ntibikora. Babo bagira bati, niyagiriza uyu mugore hanyuma akatwemerera ko twimwicisha amabuye nk'uko twahora tubigira, azoba rero asambuye wa mutima w'ikigongwe yamye yerekana kuva gitangura kwigisha. Duca tugenda tuvuge ko ari rubura kigongwe, ko nivyo yigisha vyose atari vyo, kubera hamwe avuga ikigongwe hanyuma handi akemera ko bicisha amabuye umuntu. Hanyuma ati, niyarekuranaho uyu mugore agahirahira akamurekura, azoba hakanya amategeko ya Musa, abarenze itegeko ry'Imana. Mbere bo bavuga bati, abatutsi Imana. Nayo mayeri rero n'ugwengwe bariko barakoresha. None rero tubiravye neza, aha harimwo imanza zibiri, rumwe n'urwicitwazo. Aha ntibashaka gucira urubanza uyu mugore, bashaka gucira urubanza Yezu, mugabo ururundi rwa mbere rukaba icitwazo. Muri uru rwa mbere rw'icitwazo, uwagirizwa mu biboneka n'uyu mugore, abaje kumwagiriza n'abanditsi n'abafarizayo hamwe n'ishengero, icaha n'ubusambanyi buhanwa mu itegeko rya Musa, igihano naco no kwicishwa amabuye. Vyari bitomoye muri urwo rubanza rwa mbere. Mugabo ubwo bashaka sugo, ubwo bashaka n'urugwa kabiri, ubwo bashaka n'urugwa kabiri n'urubanza rwa Yezu. Uwagirizwa ngaha ni Yezu naho batabivuga.
abamwagiriza n'aba bafarisayo n'aba banditsi, hanyuma icaha no kurenga amategeko ya Musa no gutuka Imana navyo nyene bikaba bihanwa n'amategeko ya Musa, bigahanishwa igihano co gupfa. Yezu rero ari imbere y'abo bantu. Abo bantu bazanye amayeri n'ugwenge, abo bantu baje bambaye impuzu y'ubwiyorobetsi butagira ingerene bumeze, abantu bariko bararenganya umuntu, abantu mbere n'itegeko barihiritse. Yezu rero yarabihweje, arabaraba arajoregwa. Wa mutima wiwe w'ikigongwe ntuhinduka, naho yajorewe yaciye yunama, arunama atangura kwandika hasi. Kudakura ururimi mu kanwa biranga ko no mu nzira y'umusaraba ataco azovuga, bazomujana adakakaza kujya kw'intama bajanye kwibagiro. Mugabo kandi ku rundi ruhande, Yezu yanse gusubira kuraramura umutwe bwa mbere ngo arabe wa mugore, kubera ndi Yezu ntiyashaka kubona umuntu ariko aramaramara. Uyu mugore yari muri ubwo bumaramare bwinshi imbere y'ishengero, ntashaka rero kumwongerereza ubumaramara, ntashaka utetegwa na gato, ashaka umuntu ahimbawe, umuntu yubashwe, umuntu afise iteka. Ngira ngo mwabonye mwumvise ko Yezu atana ikibazo na kimwe amubajije, nta n'amatohoza mbere yagize, ko Yezu arabizi byose. Yezu ntabajije n'uwo bari kumwe, naho ariho n'akarenganyo gashingiye. Yezu arategera rero uyu mugore ahageze, arategera bwa mbere aho igicumuro camushikanye, mugabo kandi arategera n'ako karenganyo ariko aragirirwa, arategera ububabare bw'umuntu afise ubumaramare yarenganijwe, mugabo adashobora gukura n'ururimi mu kanwa kubera ibara bamwambitse ataco yoshobora kurivugako. Aho baboneye ko Yezu ataco yishuye, mbere akaguma yunamye adahanga uwo mugore nabo bamwagiriza atarabaraba, baciye bagira batarabuze ico avuga, aha turamushoboye. Mbere baca batangura kushishikara kumubaza, ngo baciye batangura kumubaza badahengeshanya. Yezu araheza rero arasubira arunamuka ubugira kabiri, arasubira arabihweza, arasubira arabaraba, mbega yabonye iki? Yabonye uyu mugore ateye ikigongwe, n'ivyo namaze kubivuga, mugabo yabonye n'abamwagiriza nabo nyene ko bateye ikigongwe kubera bamurenganije. Itegeko barimushirako ryo wenyene kandi ryafata babiri, baca bamuzana wenyene. Hanyuma rero barateye ikigongwe kubera bacagura abantu bacagura abantu barateye ikigongwe. Abari bakoze icaha kimwe, umwe yafashwe uwundi baramureka arigira. Abantu bacagura abantu bagira nkunzi, abantu bakoresha favoritisme, nabo nyene barateye ikigongwe. Kiretse kumuzana nta nico bamuvuzeko, barateye ikigongwe rero kandi kubera baje gutega imitego intungane y'Imana, Yezu Kristo ubwiwe bashaka kumwica. Yihweje yabonye n'ishengero riri ngaho, n'iryo shengero burya rirateye ikigongwe, n'ishengero ritengatiye amabuye, ngo niyatanga uruhusha, niyavuze ifirimbi bace bayatera uwo mugore kuko yacumuye, bagatera ikigongwe kuko nabo nyene bacumuye. Hama rero muri bwa bwitonzi bumuranga, Yezu yaciye bishura na wa mutima w'ikigongwe, yishura na wa mutima w'Imana, avuga ijambo rimwe risa, mugabo babandi bose ibyo bari bapanze byose bibaburaguye mu mazi kw'ijambo rimwe. Ati muri mwebwe uwuzi neza udafise igicumuro namubanza ibuye. Ayo mabuye bari bayafise. Yezu rero
aho kwagiriza uyo mugore abarungitse kwinjira umwe mu mutima wiwe, abarungika kwisuzuma umwe wese, aheze yibaze, azirikane, ategere ikibereye, ati utagira igicumuro namubanza ibuye. Mu yandi majambo tutegere yuko hamwe abacumuye bose bokwicishwa amabuye, ugasanga wewe woba widegembye atangorane ufise, uheze rero uce mutera ibuye. Bamaze kwinjira mu mutima wabo, basanzwe bose baracumuye, basanze bose batunzwe n'ikigongwe c'Imana. Mome ca kigongwe c'Imana gitunze isi yose, uyo mugore wenyene niwe kitotunga. Hama murabe inyifato ya Yezu ahavuga iryo jambo ati udafise igicumuro namubanza ibuye, mbere yaciye asubira arunama. Kumwe twashaka yuko wa mugore amaramara, niko adashaka ko abanditsi bamaramara, niko adashaka ko abafarizayo bamaramara, niko adashaka ko n'ishengero rimaramara. Wa mutima w'Imana ugumugaragara, wa mutima w'ikigongo ugumugaragara, kandi akawerekeza kuri bose. Ahangira muca mwumva ko twese dukeneye inema y'Imana, twese dukeneye ikigongwe c'Imana, kandi arico kidutunze. Ntihagire ugira ngo gikeneye banaka na banaka, ni twese. Aba banditsi rero n'aba bafarizayo n'iryo shengero bari buzuye ubwo bubisha, mugabo bari imbere y'umweranda yuzuye ari we Yezu Kristo, kandi nta n'igicumuro ariko abagiriza, nta nibuye abateye, mbere kubera azi yuko n'ijisho rituma umuntu adatunganya amaramara, n'ijisho yarinyegeje asubira kwiyunamira yandika hasi. Aho rero bavyumviye bose baciye batayamabuye, baca batangura kunyororomba batemaguza buke buke, baraba ko atawuri karababona, batanguriye ngo kubasaza, ngira abasaza nibo bategera n'ingoga ijambo ritsinze irindi, ubwo hari n'abandi bavuga ngo bari bacumuye vyinshi kandi bigoye. Mugabo uko biri kose iciza nuko babonye ko nabo bacumuye. Bose ngo barasohoka ntihasigara n'umwe, nta mwanditsi yasigayeho, nta mufarizayo yasigayeho, nta n'umwe yari mu ishengero yasigayeho, hasigaye gusa Yezu na wa mugore. Kandi ngaha harimo ijambo rikomeye, harimo ijambo rikomeye. Umuntu ashaka gutera imbere ku mutima, gutera imbere mu buzima bw'ubukristo, ategerezwa kumva ko ari wenyene, ari imbere y'Imana izi byose, atana kimwe yoyihisha, agaheza rero akabona ivyo yohindukamwo, akabihinduka, agahinduka ataravye ngo naka, ataravye ngo naka wundi, agahinduka cane cane ku ruhara rwiwe. Kuko Yezu aho yunamukiye yasanze wa mugore ari wenyene, aramubwira ati mbega bamwe bakwagiriza bari hehe? Bamwe bariko bararenza induru bari hehe? Mbega ntawakuremetse ntati ntawe mukama? Yezu rero ati nanje sindayikuremeka, mugabo genda ntubugicumura. Igigendo cagenda ntubugicumura kirakomeye, kuko nibwo buryo bwo kwakira ikigongwe c'Imana. Kuko ahandi iyi si y'uno munsi irabesha abantu, hari abatanguye kwigisha ibitari byo, ukamenga Imana izorekurira bose, n'uzoguma yiraramiye mu bucumuro, n'uzobigiraramwe akabiryamamwe akavyisegura, akabivyukamwe akavyirirwamwo, akasubira akabiraramwo, nk'uko umenga Imana izomutera ikigongwe yiruka. Oya, Yezu muze muraraba abo yakiza bose, abo yagirira ikigongwe bose, abo yasubiza iteka bose, yababwira ati genda rero uheba kabi, uheba igicumuro, kuko ni kibi. None rero igihugu ceranda c'Imana, natwebwe rero tuze turihweza uwo mutima w'Imana, ko hari aho usanga abantu dutengatiye amabuye y'ubwoko bwinshi dushaka gutera abandi. Nimwabizirikana neza, murasanga abantu batengatiye amabuye y'urwango, bama bashaka gutera bene wabo, canke bama bariko barabatera.
murasanga abantu bama batengatiye amabuye yo kuvuga nabi abandi, nk'uko mubona abafarisayo n'abanditsi bavuga nabi uyu mugore, mugabo n'abariko bameze. Murasanga abantu batengatiye amabuye yo gucira imanza mbi abandi. Muze murihweza amabuye y'ishari ari mu bantu, muze murihweza amabuye yo kwararaza ari mu bantu, muze murihweza amabuye yo gucagura abantu mu macakubiri atandukanye, muze murihweza amabuye y'akarenganyo dusanga mu bantu nk'uko abafarisayo n'abanditsi babigize. Muze murihweza amabuye y'ubugunge, muze murihweza amabuye y'ubukazi n'ubukozi bw'ikibi, muze murihweza amabuye yo gutuma urutoki naka, muze murihweza amabuye y'ikinyoma, abantu bemeza ibyo batazi batashobora guca n'ikanda, muze murihweza amabuye yo kwiyorobeka, muze murihweza amabuye yo gucambirwa kwica ari mu bantu. Tuze turategera rero nico gikomeye ko uhuye na Yezu aca aterera amabuye hasi, utegereye umutima w'Imana aca aterera ububisha bwose hasi, agaterera ikibi cyose hasi, agaterera ubuhakanyi bwose hasi, agaterera inziga idacika hasi. Mbere burya niko vyagenze no kuri Pawulo mweranda aho ahuriye na Yezu kuri ya nzira ija i Damasi. Murazi ko yari karahama abakirisu, yaciye nawe nyene atamabuye yari afise arahinduka, ko Pawulo mweranda yari atengatiye amabuye y'Ubuyahudi, amabuye y'Ubuyahudi, amabuye y'ubufarisayo kuko nawe yari umufarisayo, amabuye y'ubwishime kubera yakomoka mu muryango wavuyemwo abami, wa muryango wo kwa Benyamine. Yari atengetiye amabuye y'akajyango kuko yabona ko bitagizwe n'Abayahudi atari ivy'ukuri. Yari atengatiye amabuye yo guhama abakristo. None mwumvise ingene atubwira ati kuva aho ndamumenyeye, vuga Yezu Kristo, ati kuva aho ndamumenyeye vya bindi vyose wamengo biramfisitiye akamaro, vya bindi vyose nashira imbere atunda biraba nk'umwavu. Ati kandi sinshobora guhengeshanya nguma niruka kugira ngo ubwo buzima nze ndabucakamire, kugira ngo nze nshikire agahimbare gatangwa na Yezu Kristo. We yari yarategereye yaciye ahindura ubuzima. Kumwihweje Pawulo mweranda mu ntango y'ubuzima bwiwe ukamubona ari umuntu ahiga abantu, ari umwicanyi, mu nyuma ukabona ari umuntu yigisha abapagana aberekereza Yezu Kristo, ukamubona mbere yitangira na Yezu Kristo akemera bakamuca umutwe, ukamubona yarabaye umweranda. Cubona natwe ingene twogira urugendo rwacu. Urugendo rwacu duhamagarirwe kuza turitwararika kazoza kacu. Mwavyumvise ingene abivuga, yaba Isaya yaba Pawulo mweranda ati vya kera jewe naravyibagiye kuko ni bibi, naravavanuye navyo ntibikimboshe, ungenda ndaba kazoza k'ubuzima bwanje. Natwe rero turi ku rugendo kazoza k'ubuzima bwacu n'ubwami bw'Imana. Mugabo ko kazoza tugategura tukiri ngaha kw'isi mu kuvavanura n'ikibi cose, ntihagire ikibi carikira muri twebwe, ntihagire ububisha bwarikira muri twebwe ngo buzane urudubi mu bantu. Amabuye yose twaje rero twibangikanije ari mu mitima no mu mitwe yacu, tuze kuyasiga ngaha mu isengero, tugende tubaberanda mu mihana yacu, mu kazi kacu, mu buzima bwacu, aho tugendera naho tuba. Ese rero twoheza tugahura na Yezu. Icifuzo cuno musi nuko natwe twohura na Yezu, twotegera uyu mutima w'Imana kunda bose idacagura, Imana idashaka gapfa, Imana itwingingira ikigongwe cayo, mugabo dushobora kuronka twemeye guhinduka. Ese twogitegera ikigongwe c'Imana, tugategera ko inzira yo kucakira ari guhindura ubuzima bwacu, amabuye yose y'ikibi tugaterera hasi, kugira ngo mu rugendo rwacu tuba abantu b'amahoro, tuzoheze tubone kwambika urugori rw'intungane, dushikira igihagararo kizima. Imana yari yaturemye turi beranda, igicumuro nico cadusibanganije,
none dusubire dushikire igihagararo cacu co kubaberanda kuko nico Imana idushakira, hanyuma tuzotorana ubuzima butazokwigera buhera. Amen.